nagenda kwereke ku mugaragaro ikado noba narahakuriye muri ibyo bikorwa bigayitse. Uko siko nari imeze kera, nari mfise amaso akwiye, mugabo uye mbonesha ijisho rimwe. Bakunzi b'ijambo ry'agakiza TV, turabaramukije amahoro y'Imana aho muherereye mwese. Twagomba kubakengurukira uburyo mukomeza kubitugaragariza ko ibiganiro byacu bibashika ku nyota. Umuntu aryo rya mbere yo bagendeye page yacu twamusaba kugira sabone kugira ngo ibiganiro byacu bikomeze kumushikira bitagoranye. Kuno munsi twagiriwe iteka, twateye iteka n'Imana ryo kugendera ku rugo gumwe mu Imana yagiriye neza, Mutama Jean Pierre Lutozi. Twagomba tumuha ikaze abaramutse yongere abidondore. Turabahaye ikaze. Bakunzi b'ijambo ry'Imana TV, ndabaramukije aho muherereye hose. Kubw'izina ryanje nitwa Lutozi Jean Pierre, nkabantuye muri Nyabugete ya gatatu. Lutozi Jean Pierre ni byiza, ni ijambo ry'agakiza TV yego kandi ni ijambo ry'Imana TV. Ni ijambo ry'agakiza TV rero twabagendeye hano, musanzwe mukora uduki mu buzima bwa misi yose. Ibikorwa dukora mu misi yose, hari igihe dushobora gukora akazi k'ubuyede cyangwa tugakora taxi vero nubwo umego hamwe twarayihevye, ahandi naho tukaba turabakozi bo kuririmbira Imana. Lutozi ku ijambo ry'agakiza TV twarumvise yuko hari ivy'Imana yabakoreye, Imana ikongera ikabahamagara mukagaruka mu gikorwa cayo. Vyo bavyari ivyo mwarigeze guta ibikorwa vy'Imana. Kubw'ibyo turabishimira Imana, nukuri jewe muri jewe nari nahevye ibikorwa by'Imana bivanye n'ibindi bikorwa bya Satani yashatse kongerageresha. Ibikorwa bya Satani nk'abantu, hariho abantu bariko baradukurikirana mugabo bibagora gutahura ibikorwa bya Satani, badondorere bari ibikorwa bimeze gute? Ibikorwa bya Satani ni ibikorwa bibi bigayitse, byari ibikorwa byo kwiba. Mugabo muri ibyo bikorwa byo kwiba nisanzemo yuko atari je nabikora, mugabo hari impamvu nabikora. Ego birumvikana yuko kwiba n'ibikorwa bya Satani. Twagomba rero mutubwire, mubwire n'abakunzi b'ijambo ry'agakiza TV bariko baradukurikirana, mwabitegwa niki kugira ngo mwisange muri ivyo bikorwa byo kwiba? Ibyo bikorwa byo kwiba nabirungikwamwe n'impembu mbi y'abadayimoni yaza kumbyura mu ijoro inkura mu nzu, hama nkagenda mu masasta y'ijoro kubihana y'abantu bakamfata nkakubitwa eka no gufungwa nkafungwa. Ivyo bikorwa bibi bigayitse vya Satani vyababako mu myaka ya ryari? Ibikorwa bigayitse vya Satani by'ubusuma nabigiyemo mu 2010. Muri uwo mwaka wa 2010 mwagiye kubivamo nyene mwari musanzwe muri abakozi b'Imana. Ego twagomba rero kugira ngo mushobore kubwira idonido abakunzi b'ijambo ry'agakiza TV bariko baradukurikirana, ni gute vyatanguye, gute mwagiye kubisohokamwo gute? Muri ibyo bikorwa bigayitse sukuvuga ngo noba nabigiyemo ndumusore. Kubwo ubusore bwanje nariha ico ngomba, narafasha abavyeyi ndabibamwe, urumva ndumukozi w'Imana ndirimba bene data, naraduza imisozi ndaruha, ndumva yuko mengo no dende bukigwa. Umurimo wanje sinawuhagarikeje, narawubandanije, eka ndubaka nkuko abandi bubaka, ndagira mariage. Kiretse gusa uruvyaro niko rwangoye kubwo mugwanize Satani, mugabo Imana iranteturura, je n'umufasha wanje iraduha ikibondo, nubu nico turi kumwe naco. Mbandanya mu bikorwa by'Imana, ndabandanya mu bikorwa by'Imana. Bashaka kiza k'Imana n'ukuri jewe nari naragafashe ndakagumya. Haragera aho Satani angira kayombekere, ngira mu kayombekere gato gato kugera aho gakomera. Aho ibikorwa by'Imana ndata hasi ndaheba. Mugabo kugira ibyo byose bibe, sinzi ko nyenda muvano y'ivya abantu bakera, ushobora nki gutora nk'ikintu cyabo kikakumerera nabi ukikojeje mu biganza. Mu byukuri intahe yanje
uko muyumva niko vyagenze, niko vyabaye. Ndaba muri ivyo bikorwa, ndabana n'umufasha, abantu bakaza baje kurondera ivyo mu vyo noba natwaye ntatwaye, bakatwambika ibara yuko umugenzi yambara nk'impuzu namye kwiba muri iryo joro atana kimwe bigeze bambonana. Eka ibitutsi birabi ibitutsi. Bene data, muntu wamenye Imana uri nk'uwundi, Imana y'ubushobozi woyigumako kuko niyo buhungiro bwacu. Ahakurikira ndabaho ngumamba muri ubwo buzima, abantu bakabona yuko uko mbayeho mbeshejweho niki no kwiba. Ibyo mirimo yose wumvye igayitse nabayemwo, yabaye imirimo y'agatukisha. Naratukishije ishengero, naratukishije umuryango, ndawambura wari wahora wambaye izibabereye. Mugabo ko bwanje nabona yuko ari gikorwa ciza kinejereje, nasanze ari kigo kigayitse imbere y'abantu. Bo bishitsaho ndabaho ngendera muri izo ngeso mbi, sinarinzi ngo zavuye aha, sinarinzi ngo ziri muri kadondazi na yuko jewe noba nari umuntu ngayitse mu bintu byo kwiba. Biraba kamenyere biguma bikura, ingeso igumikura ikure muri babantu. Kumbe sinamenya yuko nshobora kuba nakoreshwa n'amadayimoni mabi. Mu byukuri intahe yanje nasaba yuko yokwira mu makungu no mu gihugu cy'u Burundi, mu ntara zose, mu ntara z'ibihugu bitandukanye. Uwumbona nari umuntu nari nishoboye, nariha, narigaburira, nari umworozi narorora. Kiretse gusa ico ntoshobora korora byari bikoko byo mu mashamba. Mu bindi bitungwa byose havuyemwe inka, nayo nyene nitumye inka noshobora kuyironka kandi nkayorora. Bo ndabaho ndakora imirimo ubutaxivero ndabubandanya buramfasha. Hagera rero aho nkeka ageze aho no kubaka, maze kubaka urugo ndabaho. Satani rero atereka ndagushikire, ndakubemwo, ndakwiyubakiremwo, uzobe umwasi w'abanyagihugu bazi yuko ukora imirimo itandukanye. Mu bisanzwe imirimo itandukanye myinshi irabaho igayitse, tukayigiramwo. Ngira ngo gushikaho uzosaza uri muri iyo mirimo igayitse, kugezaho Imana izo guhamagara utakira umukozi wayo, muri bwa buja bw'umugwanizi Satani, muri bwa bugwanizi bubi bw'abadayimoni. Ugiye kwiyegereza Imana ntaco uzobura. Wiyegereje Imana uzoba w'Imana gushika amageragezwa yawe yose ahazokwama yagushikiye, Imana iyakuzigamiramwo. Turumva ku ijambo ry'Agakiza TV nko ku bantu bakorera Satani hari igihe bahura n'ibibazo kanaka. Twagomba tubabaze mwebwe nta ntambamye mwashoboye guhura nazo muri ivyo bikorwa bya Satani bigayitse mwari murimo? Intambamye twagenda duhura, urazi wo wiswe igisuma, ibyago ugenda urabona ni byinshi. Nta muryango n'umwe ukuja imbere, nta muryango n'umwe uba ukikwifuza igikorwa ciza. Wamira uri mu mujyano, ukaryarukwa n'ababanyi, ukaryarukwa nabo mwari kumwe mu rugo, mu muryango, nk'abana, umugore, eka ubwoko bwose bw'abantu bukakuvako. Intambanyi rero nagenda ndaronka muri ibyo bikorwa bibi bigayitse by'umwasi Satani. Narakubitwa, nkafungwa minote, mugasho. Eka urazi imirimo mibi iri mu bafunzwe igayitse. Mwene data, no kwifuriza wewe utaraje muri ibyo bikorwa bya Satani ngufungwe. Ugumye agakiza wahawe, ugumye ingabire wahawe n'Imana, ingabire wahawe yo gukorera Imana uyigumemwo. Ntuze wishire mu bintazi nguje hirya no hino ngo utambanire uburyo ni bumoso.
mu bikorwa bya satani nta murimo mwiza uriyo n'umurimo ugayitse mu by'ukuri ugiye muri uwo murimo wa satani w'ubusuma cyangwa n'ibindi bikorwa kanaka byega satani byega umudayimoni mubi urahakubitirwa n'ibikomere ukabitahukana n'utwabo tukazoyonga utubona nizo wambaye zigakorogwa bakazikwambura ugahabwa imbandiko ugahabwa ubuhiri ugategwa amabuye ukavumwa amate n'abatokuvumya amate nukuri ukumubona nambaye nsubye mu bikorwa by'umugwanizi satani murabona ko nambaye amarori kare nta marori nahora ngeza ku maso aya marori nagiye kuyambara igihe mfashwe itariki 9 z'ukwa kabiri mu 2017 niho nabonye igihe umugwanizi andungitse muri iryo joro mva mu nzu shika birantwara ntazi ubwenge bwaragiye urumva izo mpwemu mbi zari zarantwaye neza na neza ziranyitwarira ziranyifatira neza zinkura mu nzu nja bukibarabara ndarenga imirambi nk'ibirometero 100 birenga mu masaa 6 y'ijoro dukorana nazo bituma birandongora byonyene uwo mudayimoni iyo miyaga mibi inshira hagati nagendera hagati y'abantu babiri umwe ari imbere uwundi ari inyuma ankurikije inkoni icyo yandongoza igitambara cera yashinze ku giti nk'idarapo baca bakinjura banshikanye baca bankinjura bakanta nkabandanya urugendo rw'ahantu jewe ntazi tumaze gushika kuri uwo muhana bwaca mu gatondo nye n'urugo canke muri iryo joro nkafatwa ataca mbonanye baravuga wo nayivye inkoko iyo mpwemu mbi y'abadayimoni yari yanzingatishirije muri ico gitungwa citwa inkoko neza na neza nimba arico cyashishikara yuko arico no kwama ngurukiramwo sinabizi mugabo nta mababa nari mfise nkayo y'inkoko mugabo ico nagendesha yari amaguru Imana yari yarandemanywe mwatubwiye yuko muri ivyo bikorwa bibi bigayitse mu mwaka wa 2017 vyabateye ngo kwambara amarori ni ingwara y'amaso yaciye bafata muri ivyo bikorwa bibi bigayitse vyagenze gute bene data muri ivyo byo kwambara amarori aho barantemeye n'umupanga ibyo bidayimoni byantwaye ku muhana wa kanaka kuri uwo muhana w'umutama yitwa Bigirimana Desire niho byashitse nkura ingwara yo kwambara amarinete ntibyari binezerejeje kwambara amarinete ku buryo nari mfite imbonero zikwiye aho bantemeye n'uwo mupanga narivuje igisebe umubiri utera umpinduka ariko ndashima Imana yuko atangwara za kansera z'ibyaduka zambonetseko kubwo amasengesho yagiye aba ariko mu by'ukuri umuntu wifuza kuja mu mirimo mibi ya satani nagenda kwereke ku mugaragaro ikado noba narahakuriye muri ibyo bikorwa bigayitse uko siko nari imeze kera nari mfise amaso akwiye mugabo uye mbonesha ijisho rimwe aya marori nagiye kuyambarira aho iri jisho bari kuriyeyo niho naciye mbona kwambara amarinete kare nta marinete nambara turabona ko Imana igira neza kubera ko ntiyagutereranye hari ico yari kugombako kugira ubu ukiriho
turumva yuko nawe uvyishimiye nivyo gushima Imana nubwo waciye mu bihe bitaryoshe bigayitse. Twagomba rero ugire ico ubwiye abakunzi b'ijambo ry'agakiza TV bariko baradukurikirana, kugira ugire akajambo ubatekereye kaze. Ijambo no batekerera kubwo mwaje mungendeye mu rugo iwanje mukansanga ndamahoro nuko muri ibyo bikorwa bibi mwene data uhaye unyumva uri hano mu Burundi canke mu bihugu bitandukanye muhaye mwumva muri abantu amajana n'amajana ibihumbi n'ibihumbagiza ivyiza no basaba nuko mwo kwegera Imana kuko nishobora byose kandi aho muri hose mwamana musengera ibihugu byacu kuko imirimo mibi y'umugwanizi Satani iratugeramiye. Nabasaba yuko mwoja mu biganza by'Imana mwame mwiyegereza Imana mukorere imirimo myiza y'Imana niyo mpembo ihari. Murabona yuko nanifise umubiri umeze neza ariko kubw'ubu Satani yarantwaye ijisho ndabishima Imana nayo ko yashishikaye kumba hafi ikandinda mu majana maza shengero ry'Imana. Reka nabiti shengero kuko aho muri hose bamwe muri mu bakozi b'Imana abandi mufasha abagowe abandi mugafasha ndetse imfuvyi abandi mugasengera ndetse n'abafunzwe bari hirya no hino mu bihugu bitandukanye. Mushishikare mudufasha kuko umugwanizi Satani niyo munezera yuko uhora ari umukozi w'Imana ashishikara aba umukozi w'Imana. Jean Pierre Rutozi turabashimiye ko mwemeye mukatwakira kuba twabagendeye. Yego naje nabashimiye kukanya mwampaye kuko bidondora no kubashingira intahe ahubwo intahe yanje ntizigarukire ngaha nundi umusani intahe nyinshi ziri muri jewe nzoshishikara kubaganiriza ndabatera intege uri mu gakiza k'Imana akagumemwo. Ku ijambo ry'agakiza TV reto hari ku bwanyu kugira ngo intahe zanyu zishobore kugira abo zifashije kuko nikoko Imana yabakoreye ibikomeye birumvikana. Ego ntitworinda kubasaba ngo twizere yuko ngo ni twabakenerera ikindi gihe tuzobaronka. Urumva ko mwamaze kubitwemerera mwagize neza natwe kutwakira mu rugo rwanyu. Bakunzi b'ijambo ry'agakiza TV turabashimira ko mukomeza kudukurikirana muri benshi kandi ibiganiro vyacu mukatugaragariza ko bibashika ku nyota. Kuri micro mwari kumwe nanje Alexander Ndayikorere, inyuma ya kamera hakaba hari Jabo. Murakoze.